Mwaramutse. Muri bisigura iki uno munsi turabire hamwe ico arico risque financier n'ibishobora kuyitera. Bavuga ko hariho risque financier mu gihe ishirahamwe rishobora gutakaza amafaranga canke agaciro k'imitahe yaryo bivuye ku ngorane zishitse ritari ryiteguye. Izo ngorane zishobora guterwa n'amadeni menshi rifise canke barifitiye atarihwa ku gihe, ihindagurika ry'ibiciro ku isoko, kudashobora kudandaza ku rugezo ryari ryipfuza ko bitabanje guhombesha ibidandazwa vyaryo n'ibindi. Kumenya risque financier birafasha ishirahamwe kumenya ingene ryo kwirinda ingorane zishobora kwaduka muri kazoza no gufata ingingo zibereye kugira ngo ribungabunge ubutunzi bwaryo. Mwipfuza kuronka urukurikirane rw'izi siguro turabatumiriye kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Murakoze naho ubutaha.